Haleluya, ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda, amahoro ya Yesu Kristo nabana n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, ndasubiye gushimira data wa twese ahoraho kuko asubiye kwemera ko tuvuga Imana. Haleluya. Turacavuga Imana, turacavuga Imana, nibitangaza akora. Turacavuga Imana, turacavuga Imana, nibitangaza ko ai turacavuga Imana, turacavuga Imana, nibitangaza ikora. Haleluya, Imana ishimwe. Turacavuga Imana nibitangaza ikora. Dusangire ijambo ry'Imana duhagarara ko muri kano kanya. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 123. Haleluya. Turahera hariya ku murongo w'8. Haravuga ngo uhoraho yuzuye imbabazi n'umunyabuntu, ateba gushavura, agira ikigongwe cinshi. Haleluya. Uhoraho yuzuye imbabazi n'umunyabuntu, ateba gushavura, agira ikigongwe cinshi. Imana ihabwe icubahiro. Ya majambo n'amajambo asobanutse avuga ingene Imana igira imbabazi. Yuzuye imbabazi, agira imbabazi mu gatondo, agira imbabazi ku murango, agira imbabazi mu ijoro, agira imbabazi ku wa mbere, ku wa kabiri, agira imbabazi. Haleluya. Mwene data, umutumbere Kristo Yesu agira imbabazi, nawe akugirira imbabazi. Muri kano kanya usabe Yesu umukunzi wawe akugirira imbabazi. Yuzuye imbabazi, afise ikigongwe cinshi. Imana ishimwe. Ngo kandi n'umunyabuntu nta tugabira ngo nuko tubikwiriye. Oya, nta duhaza ngo nuko tubikwiriye, nta tugirira neza ngo nuko tubikwiriye. N'ubuntu bwiwe. Ubuntu bwiwe nibwo butugejeje aha. Ubuntu bwiwe nibwo buturagira ku murango no mwijoro. Ubuntu bwiwe nibwo umuntu akwiye kwirata gusa. Si kubera hari ico wakoze kugira ngo Imana ikugirire neza nkuko yabikoze. Wapi. Ariko izo mbabazi ziwe zidahera nizo turiko turashima no gushitsa umwanya. Izo mbabazi za Yesu nizo umuntu yirata. Hanyuma ngo ateba gushavura bene, ateba gushavura, arateba ariko arabikora. Ahora ashavuriye agomba guhana umuntu akamushavurira, ariko ntibyama hafi. Imana nishimwe. Kandi uko biri kose agira ikigongwe cinshi. Yesu nashimwe. Ntadukorera ibihwanye n'ibyo tumukorera beneda. Imbabazi ziwe ni nyinshi cyane. Agira ikigongwe. Rero ntuvuge ngo warakoze ngo birebire ngo Imana itokubabarira. Oya, Kristo Yesu yokubabarira kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe byose. Kandi afise ubuntu bwinshi, agira imbabazi. Uyu mwami tuvuga n'umwami mwiza. N'umwami mwiza uko umutumbero umeze kose arakumva, arakwegera, arakumviriza ibyo mubwira byose. Imana ishimwe. Tugende hariya ku murongo wa 22 naho. Turi kuri Zaburi 103. Tugende ku murongo wa 22. Haravuga ngo muhimbaze uhoraho, yemwe bikorwa vyiwe byose. Mumuhimbarize ahantu hose aganza. Mutima wanje himbaze uhoraho. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Ngo muhimbaze uhoraho, yemwe bikorwa vyiwe byose. Beneda, ibyo Yesu yadukoreye nibyo bituma tumushima. Ibikorwa Yesu yakoze nibyo bimuhesha icubahiro. Iyo tubona inzu yubakitse neza, tumenya tutinye n'uyu muntu
arazi kubaka. Uyu muntu yubatse inzu arazi kubaka. Mbese niyo ugiye nk'ahantu ugasanga barakuzimanye neza, ukavuga uti ibintu ninde yabitetse, bakavuga ati ni naka, umenya uti nimba ari umukozi, uti umukozi wo kwa naka arazi guteka neza. Ibikorwa biragaragaza. Iri jambo naryo ngo mumuhimbarize, ngo muhimbaze uhoraho, yemwe bikorwa vyiwe vyose. Haleluya. Kubona ukiriho ushima Imana, kubona ukiriho gusa mwene data uri kurankurikira aho uri hose, kubona ukiriho ukivuga ushobora kunkurikira, nuko Yesu ari ico yakoze, akaba yarakurinze ukaba ukiriho. Hari byinshi byari kuba byoshoboye kugukuraho, kugutwara, ariko uracariho kubw'imbabazi z'Imana. Kubona rero turiho si uko hari ico twatanze, ahubwo n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu Yesu yadukoreye. Yesu nashimwe. Iyo umuntu asubije amaso inyuma akibuka ibitangaza n'ibimenyetso Yesu yakoze, nukuri ntacobuza umuntu ko ashima Imana. Kubona ukiriho nshuti yanje, mwene data, hindukira usanga iyo Mana yakuzigamye gushika uyu munsi, usanga iyo Mana yakugiriye neza gushikiza isaha. Hari byinshi yakoze, kandi hariho ni byinshi yiteguye kukugirira. Kimwe gusa igikwiye nuko wo mumenya ukamuhesha icubahiro. Haleluya. Uyu munsi nagize ibihe byiza byo kumva ndi ahantu ho gushima Imana ku bitangaza nabonye Yesu agenda akora mu bwingo bwanje. Ndashima Imana data. Kumbure Muswahili yavuze ngo sitadaiwa, nukuvuga ngo sinzojana ideni. Sinzojana ideni nanje, ideni ryo gushima Imana. Beneda, nama ndiko ndavuga ubukuru bw'Imana n'inkomezi zayo. Nama ndiko nshinga intahe mvuga ibyo Yesu yakoze. Igituma ndabivuga sinobiceceka. Oya, sinobiceceka kuko ndazi neza yuko bishobora gufasha umuntu nawe bigatuma ahindukirira Imana. Uyu munsi nibutse igitangaza kimwe hagati mu bitangaza byinshi cyane ntarababwira, kumbure sinzoshaka kubivuga byose, ariko uko umwami azogenda ngirira neza nzogenda ndabivuga. Igitangaza kimwe ni igihe inzoka yarandiye, hanyuma indiye ubumara bwayo buranduga mu mubiri, buraduga bushika no ku rurimi. Ururimi numva umenga wikoreye amabuye, hamwe wumva udashobora no kurunyiganyiza mu kanwa. Bene data, niko vyabaye. Abahinga barabizi, bavuga ati bumaze kuja ku rurimi buba busigaje gushika muri servo, umuntu agacapfa. Ariko nanje nahagaze ku ijambo rivuga ngo waravuze ngo naho tuzogicica ngo ntaco kizotugira, ngo bavuze ngo tuzokandagira inzoka na scorpion ngo ntaco tuzoba, mu izina rya Yesu. Nyanje nsengera aho nyene, ntumwami Imana yaravuze ni wabumara we, nta kimwe ushaka kungira, umwami yarakunesheje. Ndasenga Imana inkorera ico gitangaza. Wumvuga uti mbega byagenze gute? Uwo munsi twari muhira i Bujumbura, hanyuma rero duherekeje umushitsi yaravuye muhira iwacu kuturamutsa aho twaba. Nari umugore, nari umujene mariye ico gihe. Hanyuma rero tumuherekeje uwo muntu, turatashe ku mugoroba. Nja numva akantu kandiye, nari nambaye ikamba mbiri canke ibirato vyuguruye sinibuka, ariko vyari ibirato vyuguruye kuko ico kintu canjwinguye hejuru hejuru ku kirenge. Hanyuma rero nca numva kubera hari mu kazangazanga itara ntiryabona neza, hari mwibarabara, nca ndashibura ukuguru. Ndagushibuye ico kintu numva kiranyereye ku kuguru. Hanyuma dushitse muhira turaraba ntitwabona, mugabo turikanga tuti ko biri kose iki kintu ni inzoka.
twirukanga kurondera aga pierre noir ryabuye ryirabura bakunda kuvuga ngo nguyo inzoka yakuriye ngo ugacushiraho ngo ucikwega ubumara. Natwe turagenda hariho umubanyi yari arifise turarizana dushirako bararyabuye riratembagaye nta na kimwe ryakoze. Cyo twiyumvira rero tuti ngira ngo sinzoka kuko iyaba yariyo yari kuba yakweza ubwo bumara. Turatekereza mugabo je nkaguma numva hasasata umenga ni piripiri yinjiyemwo, nkaguma numva iyo piripiri iduga ariko ndasenga, nta kindi gisumba gusenga kuko ni mwijoro deja kurara ndagenda ngo tugiye kwa muganga iki oya ndasenga turasenga hanyuma ndaryama. Ariko imbere yo kuryama ubumara bwaguma buduga. Ico gihe ndibuka nagiye kuryama, urumva byashitse ku rurimi, nkumva ururimi nyene rutabuja rumega ruraremerewe, ariko simenye kuko ryari rya mbere inzoka indiye kandi sinari nzi n'ingene bigenda. Hama rero ndyamye, Imana ingirira neza, ndaryama ndasinzira. Mu gatondo mvyutse, ye baba we, neza numva ukuguru umenga nuwanteretse ko umusozi wose, kuguhindukiza sinshobora, noneho kugushinga hasi gutyaho kukarabye hasi numva bidakunda, nkaca mvuza induru kuko namva umenga n'umuriro, mukamega umuriro uratse mu kuguru, nanone numva agahengwe ndakudugije gutya. None wumva wovyoga ku gitanda hama ukagira kujya bigakunda. Ico gihe ndibuka turarondera taxi muri uyo mwanya turabubura. Mutwari yari yazinutse ku kazi mwijoro, bagenda ku kazi saa 10 aho bakorera. Hanyuma ico gihe turondeye taxi twibuze, ncampamagara mukuru wanje niwe yaje arondeye taxi ayibuze, yakatishije bus irimwo abantu. Bene data ndiko ndabivuga n'umushoferi yaje akansanga imuhira na bus irimwo abantu aravyibuka. Mana we, baranterura kuva kuri ico gitanda gushika muri saro, cari kibazo. Gushika baca baranjana, baraterura bashira muri ya modoka, barajana no kuri clinique Bujumbura ku bitaro. Ya modoka irimwo abantu ntibakundiye nuko abantu babashikana basi ku isoko babururutse, oya barakikamanye direct, bagenda bariruka, agenda nyaruko umushoferi. Imana imuhe umugisha, nukuri Imana imuhezagire. Shitse ku bitaro baca barankuramwo, ya bus kirajana aba passager nyene. Shitseho aba docteur urana ko hari gikusanga hari umurongo mwinshi, hari abandi bantu benshi, ariko jewe baca bavuga iyo kayanje ngo n'umuntu yariwe n'inzoka. Umbise ngo n'umuntu yariwe n'inzoka. Nagiye mbona docteur aza ngo umuntu ngo ari he, baca basanga ni jewe. Bo bibaza ngo ihejeye kunjya ubwo nyene, ariko ntibamenye ko nararanye ubumara bw'inzoka bwandayemo. Yesu n'umwami, haleluya. Ku bitaro ico bakoze, baciye banteye urushinge ngo ni antivenime, urushinge rugakwega ubumara bwose aho bwagiye bugakwega. Ubwo rushinge banteye ruca rukwega bwa bumara buca buva aho bwashwiragiye hose, buca buraza bwirundaniriza hahandi bwinjirira ku kuguru, buca bumera nk'ikintu kivyimbye gutya. Ico bakoze kwa muganga, bimaze kumera gutyo, bumaze kwiyegeranya, baca barabaga, baca barabukurayo. Nubu inkovu ndayifise. Yesu umugira neza, haleluya. Yesu mvuga, Yesu akora ibitangaza. Bene data nshuti z'umusaraba, uyo mwami tuvuga n'umwami akomeye cane, haleluya. Ni umwami akomeye, sinzi ico twumugereranya.
ni umwami afise ububasha, afise inkomezi, afise vyose. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icubahiro. Ni umwami ngo ibikorwa vyiwe, ngo muhimbaze uhoraho yemwe bikorwa vyiwe vyose. Tuvuga Imana kubw'ibikorwa yakoze. Ibikorwa yakoze nibyo bituma turiko turashimagiza umwami Yesu Kristo uyu munsi. Mwene data, umve nkubwire, nugira ikibazo uhagarare kwijambo. Niba hari ijambo uzi Yesu yavuze kuri ico kintu, uhagarare ko usengeraho nyene. Yesu azobikora. Navuze nti mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, wanzoka we nta na kimwe ngira. Umwami Yesu yaravuze ngo tuzogicica, ngo tuzohonyora inzoka, ngo tuzokandagira inzoka na scorpion, ngo ntaco zizotugira. Haleluya. Nca ndasengeraho nyene, mfata iryo jambo ndagizereramwo yuko umwami yavuze ko ataco tuzoba. Kandi Imana ishimwe, kumbura iyo tugakoresha neza ako ga pierre noire, iryo buye ryirabura bavuga ngo bashizeho ngo rica rikwega ubumara, iyo tugashiraho bigakunda, Imana yari kubingiriye neza, nabikuba ntize navyo n'amahoro. Ariko twarashize ko karanyerera. Kubera iki? Kumbe ngo mu gushira ko babanza guca ururasaga amaraso akava, kakabuye kagakora mu maraso, ngo niho bica bikwegana. Navyo narinze. Rero bica bimera gutyo, nshuti z'umusaraba. Iryo joro Yesu aranzigama, ndasinzira kandi njyamye ururimi womega guzuye mu kanwa, umega baruteye anesthesi, ntashobora kuruka akazi, ariko ndaryama. Rero Yesu aragahora asengwa, ahagaze mu ijambo ryiwe. Beneda, nshuti y'umusaraba, namufise ikintu kikugoye bingana gute, ugasanga hari umurongo n'umwe uvuga kuri iryo jambo, ndakubwiye, hagararaho nyene. Haleluya. Hagararaho ubwire Yesu, usengere muri iryo jambo, kandi birakora. Imana nihabwe icubahiro. Ako kantu kambereye byinshi, sinzi ingene nobivuga. N'uyu munsi iyo ndavyibutse ndashima Imana. Nibutse abakobwa nabo bizeye Imana, bakunda guhura n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu n'ibindi. Namwe mwizera Imana. Mwizera Imana. Yesu arazi gutabara. Yantabaye ibihe tangabo kenshi. Reka mvuga ikindi gitangaza kimwe nabonye Yesu akora, mbona ugutabara kwiwe kurakomeye. Twagiye ahantu mu gihugu ca kure, tuvuye mu Burundi, nabo twari kumwe, baca bavyumva, Imana nibahezagire. Hanyuma dushitse muri ico gihugu rero, twari tugiye mu gikorane. Twari twavuye i Burundi turi abakozi b'Imana umupasiteri umwe n'undi mukozi w'Imana yarahagarikiye ishirahamwe Rukristo ryo mu Burundi, na jewe, twari batatu. Turagenda, dushitse muri ico gihugu baratwakira, badushikiza mu miryango, batwakiriye mu mafamiye. Bisobanurwa ngo famiye nashikiyemwo nabo twajanye ntitwasuye kumenya kubonana ukundi. Oya. Hanyuma kandi ikindi naco ntitwashaka gutelefonana, kubera yuko inomero twakoresha urumva ntivyakunda, nta nama WhatsApp yarahari ico gihe. Abo bantu twajanye ntitwasuye kubonana, twabonanira turi aho hantu dusengera mu mwanya w'igikorane rero. Hanyuma igikorane giheze, dusohotse, umwe wese bakaca bamutwara aho yashikiye, bakamutwara gutyo nuko twabonana. Hanyuma igikorane giheze, haba nyene byo kuja gukoropa mu isengero, kuko urumva cyari igihugu c'abazungu. Hanyuma rero ibintu twabikorera mu rusengero, niho twarira. Hama twahejeye kurya, byasaba rero yuko aho hantu tuhakoropa igikorane giheze, tukahakoropa nyene gose nyene twagira neza. Rero uwo munsi
nari ngiye muri ivyo bikorwa vyo gukoropa n'abandi twavuze ko duhurirayo. Hama rero kubera aho hantu hari hafi yo kwisengera, mugani hari hafi cane, mugabo nari maze kuhagendagenda kenshi, narashobora kwivanaho nashikiye kushika ku rusengero. Hama rero nza mbona ngiye, nza mbona umuntu araje arahagaze n'imodoka, aca aravuga ngo ngiye ntingiye aho ku rusengero. Rero nca nibaza ngo ni umukristo umwe mubo twari kumwe muri ivyo bikorane. Mva kubera bari abantu b'abazungu sinabamenya. Rero mbonye umuntu ahagaze w'umuzungu ambwiye ati ugiye he? Ngiye aho ku rusengero. Ati ngwino ndagushikaneho. Sawa. Tuca turagenda yo aca aranyomokana, mugabo anyomokana mu bwenge, anyomokana avuga ngo ngiye kukwereka ngo birere vyino, ngo urabona igikwane kiraheze, ngo urumva ngo kugira ngo nyene ngo ndakwereke ibirere vyino. Ambwiye ati ngo nje kukwereka ahantu hari foire, ahantu badandariza ibintu. Sawa. Kubera yuko yamaze kundenganya, nanka kugira amanyama kandi sindi bwiyururutse, ariko nkaguma ndamubembereza nturangaruka nateye igomwe. Sawa. Turagenda. Mbona aranyomokanya ahantu kure, noneho mbona ancishije ahantu hari bateye imisigati, kana sucre. Imisigati bayiteye miremire, hari ahantu hari ishamba rinini, plantation ya kana sucre nini cyane. Mbona turiko turacaho turagenda n'imodoka, ndavuga nti mwami Yesu, nkagenda nsengera ku mutima, yo Mana, tugiye he? Nkamubaza none tugiye he? Ngo ntaje ngo ndakwereka. Turagenda dushitse ahantu, nza mbona dushitse ahantu hari bariyeri. Aho hantu hari iyo bariyeri rero, nsanga iyo bariyeri ni itangiriwe n'ikintu c'ikinyororo. Womenga baragishiye hagati nyene, mugabo ararengana n'imodoka. Dushitse mbona ahantu handitse igipankarte canditseko ngo kaze ngo ku Mana y'Abahindi, ngo bienvenue au Dieu des Hindous. Ndi ngaho rero, yewe Mana yo mwijuru, ndakibonye umutima ngo kwa, ngize ndaraba aho hantu. Urumva ko twagenze mu gitara kinini ya cane ciyo misigati, igitara kirekire cane. Noneho iyo nzu mbona inzu umengira ahantu umenga ni mu kuzimu, mu kumanuka isikariye. Nti yewe kaye, ngira ubwoba ko kubona aho hantu kwanza. Natanga kugira ubwoba mbonye uwo munyororo utangiye aho kwirembo. Hama rero aca arasohoka, aca arambwira ngo nanje ninsohoke. Ubwo nyene nca nuzura muhemu yera. Ndi buvuge ni muhemu yera ko numvise ubushobozi butagira uko bungana, numva niyo modoka noyiterura. Nca ndamubwira nti mw'izina rya Yesu Kristo, canga usubire kuri vola unsubize iyo nkuye. Ndamubara mu Gifaransa. Sinsohoka aha hantu. Ubu nyene ndakubwiye ngo injira mu muduga unsubize iyo nkuye. Ndabivuga na autorite, ubushobozi bukomeye cyane bwa bundi bwamutumye ajugumira, aragira ubwoba, atangura ntanga kumubwira ni kubera ikunzanya ahantu. Aca aravuga ngo yangu urumva ngo biki n'ibikinga. Aca arinjira aransubizayo muri rya shamba naricamwe nsenga mu mutima, nsenga. Rero ibidayimoni byari muri we bica biramuturira, aca arahindukira arambaza ngo uri kugira iki? Nanje ndiko nsengera ku mutima, uri kugira iki? Nanje ndekani naco ndiko ndakora. Niwe bandanya gusa ni naco ndiko ndakora. Aca aranjana aranshikana na hahandi yankuye kuri wa muhana nashikira. Basi biba biraheze. Bene data,
tugenda duca mwirinde rinini ringana gute, ariko umwami akagenda atugirira imbabazi adutabara muri vyose. Umwami yaradutabaye. Iyo nkuru nayibwiye abo bantu twajanye baratangara barumirwa bagira ubwoba ati Mana iyo wari gupfirayo twari kugira gute, Mana turahatswe. Hako navuze nti ni Yesu, ni Yesu beneda, ni Yesu. Burya mu bana b'Imana harimo ubushobozi bukomeye cyane. Nagomba nababwire ngo muntu wizigiye Imana, iyo Mana ni nzima muri wewe, iragutabara, irakurokora, niyo nyene. Yo Yesu we, namwe mvuga abatizigiye umwami Yesu barahombye, nuguhomba. Kubaho udafise Yesu uburi nk'umushoferi ariko aragenda adafise ikitambulisho cha kuendesha, adafise permis de conduire. Kuko udafise permis wamubiteze ko abapolisi baguhamagara bagusaba ivyangombwa, ugena nta assurance ufise. Ariko beneda naho nyene uwo muntu amaze kuntwara nkabona arandenganije, iyo naje nkabona njanye ahandi hantu, naciye mbona ubwo nyene mbona ko ngiye muri danger. Ariko mbwira umutima wanje nti ndagushima Yesu, nti nari narakubonye mu bindi bihe, nongira ndakubona ukundi gushasha. Nta kindi je iminsi yose mbonye ibintu bimeze gutyo mbavuga nti ndagushima Yesu kugomba kunyereka ukundi gushasha. Nta bindi bimwe byo kuvuga ngo yango karabaye ngo rahomye utangwe gutetemera, reka. Rero ndashima Imana yo mwijuru. Aho hantu yaragiye kunkoza iki, nibaje ashaka ko yaragiye kuntanga nka sacrifice, kuko abantu bari abantu batanga ibitambo by'amaraso y'abantu kenshi. Ndakindi yaragiye kunkoza iki, ariko data wo mwijuru ubwo nyene numva nti nti mwizina rya Yesu ubu nyene sura ngaho usubize inkuye. Nari numva mfise ubushobozi umenga niyo modoka no iterura, acaraza jugumira hindi umushitsi. Ni Yesu aragahora asengwa n'umwami. Ibyo byose bene data ndiko navuga iki, ibikorwa Imana yakoze nibimuhesha icubahiro. Umwami yarandinze ico gihe, nashimwe. Hari igihe umuntu yavuga ngo koya nawe ngo kubera iki iyo modoka wayinjiyemo, kubera iki? Urumva kubera yuko nabandi bahora baza kudutora aho hantu, urumva bari bazungu ntamenya mu rusengero ubona abantu benshi ntumenya ngo ninde, wabona gusa baza bakagutora bakagoshana hanyuma bakagutahana. Rero naho nibaje ngo ni bamwe bo mu isengero bamwe bahora baza bakadutahana. Ariko Yesu yagomba ko bimera uko kugira ngo mbone ukurinda kwiwe no gutabara kwiwe. Niyo nkuru bene data nagomba kubabwira ngo umwami twizeye arakomeye, nta kinaniranye. Niba yarashoboye kungirira neza nkararana ubumara bw'inzoka bugaca mu gatondo ndi muzima, data arashoboye. Niba yarashoboye kuntwara nkagera mu rupfu hagati, Yesu akankurayo, Yesu arashoboye. Uyu mwami ni uwo kwizerwa. Haleluya. Mana data ndagushimiye, ndagukengurukiye, ndaguhaye icubahiro, uruko wahoze Yesu. Uyu mwene data ariko arumva iyi nkuru, mwami Imana umurokore nkuko wandokoye. Ashobora kuba ari ku musego agwaye cyane yihevye, ariko urashoboye. Ashobora kuba ari mwirinde rikomeye abona imbere n'inyuma adashoboye, ariko Yesu nabonye ushoboye. Mwizina rya Yesu Kristo, uwo wese akurondera nk'umutabazi Imana umwiyereke. Urakoze kuri Imana, urakoze kubyo wakoze, nariko ngushimira Kristo. Uhabwe icubahiro muri byose mwizina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero ya telefone ni +46 768 00 65 46. Kandi ino shene turiko ni Chaine Habonayo. Uhoraho Imana aduhane umugisha namwe. Amen.